nkanje hari imyaka ya adolescence ndibuka ko hageraho numva ntashaka kuja mu bandi nkigirisha gatoya ariko muri jewe ndabizi ko ahantu nicaye abandi bafise abavyeyi babana kumva ati papa yarungitse nko muri internet papa yarungitse shaka argent de poche tuje gusangira kayi ariko jewe nkumva ko guma mvuga muri jewe mama yarungitse. Amazina yanje ni Irakiza Kerry Bante niyo niswe n'abavyeyi hama ndi umwigeme w'umuririmvyikazi ku mazina ya Gafibi hama nkafise imyaka 24 mu buto bwanje nkaba narakuze muri famille iri séparée kuvuga abavyeyi barageze aho baba divorcé. Nari mfise imyaka 8 ndafise n'abavukanyi banje hama abavyeyi ngira nukutumvikana birashika ariko ku makote n'ubunye turacabaza icabaye gishitse ariko ntiturakimenya neza. Kuri souvenir mfise barashwana harashikaho nyene habana n'akantu ko kugwana gatoya no mu makartier barabimenya bamwe na bamwe. Ku buzima bwanje nabo tuvukana harahindutse ibintu vyinshi kubera twarahisemwo aho tuba, twarahisemwo umuvyeyi tuza kubana nawe hama uwundi ngira harabayeho nko gushaka kuja mu mabras de fer kubera twari twahisemo umuvyeyi umwe hama turamubura gatoya novuga kumubura si kumubura ngo yaravuye mu gihugu ahubwo uko twahora dufashwa nawe vyaragiye biragabanuka ariko iyo twahura tugiye nko kumuraba ntaco twabura ariko tugiye ku wundi muvyeyi aho twaba novuga gute twaca tumubura ivy'amashuri kubaho navyo twarabibuze kuri we. Turiko turakura ndibuka nk'amafamiye twabana abana twagendana hariho umunsi umwe umuvyeyi umwe higeze kuba akantu turi muri adolescence umuvyeyi umwe twumva baje kutubwira ngo ujya mu mama yavuze ngo muriko murasara genre turiko dutangura ibintu vyo kutaja kwiga nko ku mugoroba iki ngo nije ndiko ndabibatera kubera je ntari eduke n'abavyeyi bose. Ako kantu n'ubu karacandiko n'uwo muvyeyi ngira ntiduherutse guhura ariko ngira ubu nyene noshobora kumubwira ati karya kantu watubwiye si keza kubera natwe si shwa yacu ko tuba dufise abavyeyi bari séparé si twe tuba twarabiteye. Ico nabuze kera tukibana twese twarayaga n'umuvyeyi twarayaga nka papa tukayaga ibintu vyinshi akadutwara no ruguru mu mafamiye iwabo tukiga kuri kote yiwe ariko tubavanye novuga ko narabuze affection y'umupapa kubw'iyo mpamvu harageze aho ndi mu ma 18 ans guco twicaye na mama hari igihe natera nk'inkuru ariko aratubwira abantu bavanye n'abaki ugasanga mbuza ati sha je numva ibintu vyo kubana ntazobijamo nzoguma ndi single guco nyene kubera
ata famiye nabonye nakuze mbona iri hamwe. Twarabuze imiryango myinshi kandi twakunda, twari dufite amasouvenir yabo menshi, ubunye tutakiza amakuru yabo. Muri famiye yacu abo kuri kote ya papa twarababuze cyane, twakuze tutabafise hafi. Novuga ko twababuze cyane, n'ubu wonye usanga ari uguhura gusa baramutse ariko ubakumbuye, ariko utagifise kwa kwisanzura kumwe nk'imbere y'uko batandukana. Bishitse nkagira nanje urugo rwanje, sinokwifuriza abana banje ko naho tutokumvikana n'umufasha wanje ko amabezo baba bakeneye noyatererana ku muvyeyi umwe. Ivyo biratuma umwana akura nabi, biratuma umwana akura nabi mentalement, kandi bituma umwana atisanzura mu bandi. No mufasha uko nshoboye, hama umwana agakura neza, agakura yisanzura mu bandi, agakura afise nawe ijambo mu bandi, kuko twebwe nkanje hari imyaka ya adolescence, ndibuka ko hageraho numva ntashaka kuja mu bandi, nkigirisha gatoya, ariko muri jewe ndabizi ko ahantu nicaye abandi bafise abavyeyi babana, kumva ati papa yarungitse nko muri internet, papa yarungitse shaka argent de poche tuje gusangira kayi, ariko jewe nkumva ko guma mvuga muri jewe mama yarungitse. Ico rero je nohindura, nofasha umwana wese cane cane uwiwanje ko atokura mu buzima nabayemwo, ko yokura ameze nk'abandi kandi nkamuba hafi. Apa y'ivy'amashuri n'ibiki, umwana arakeneye no kuyagishwa.